Murakaza neza kuri ku mafaranga. Uyu munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ibimenyetso bitanu bishobora kukwereka yuko umukobwa ari isugi. Hari igihe ukundana n'umukobwa ukamwitegereza, ukamuganiriza, ukumva uramukunda cane, ariko mu mutima wawe ukagubana ikibazo kimwe gusa, ugahora wibaza uti mbega uyu mukobwa ni isugi? Kuko muri iki gihe si vyose vyoroshe kumenya. Abantu benshi uzosanga bavuga ibitandukanye, hari n'abantu uzosanga bavuga ibintu ariko ugasanga bariko barabesha, hari n'abana uzosanga bariko baraca urubanza ariko bagaca urubanza batabizi. Ariko se ndakubaza, hari ibimenyetso bishobora kugufasha kumenya yuko umukobwa yuko ari isugi? Nico tugiye kurabira hamwe uyu munsi, kuko uyu munsi nagutegura ibimenyetso bitanu biranga umukobwa w'isugi. Rero namba ushaka kubimenya nuko ugumana nanje kuva ku ntango y'iki kiganiro gushika ku mpera, kuko ikimenyetso ca nyuma nico abantu benshi batazi. Nimba ukunda ibiganiro nk'ibi nuko ukora sabone ngaha kuri ku mafaranga. Hamaze ndagushikiriza kino kiganiro ni Ntirampa Pascal. Reka rero twinjire mu kiganiro, dutangurane n'ikimenyetso ca mbere kigaragaza yuko umukobwa yuko ari isugi. Ni mu gihe uwo mukobwa yubaha umubiri wiwe. Reka nkubaze kino kibazo: mbega umuntu adashobora kwiyubaha yoshobora kubahwa n'abandi? Ikimenyetso ca mbere gikunze kugaragaza umukobwa yifata neza nuko yubaha umubiri wiwe. Ivyo ntibisigura yuko yibona canke yiyemera, ahubwo bisigura yuko azi agaciro k'umubiri wiwe, arazi ko umubiri wiwe atari ikintu co gukinisha, kandi arazi yuko ingingo afata uno musi zishobora kugira ico zihindura mu buzima bwiwe bwo muri kazoza. Ntituvuze yuko impuzu arizo zonyene zipuma umuntu, ahubwo turavuga ku kwiyubaha hamwe no gufata ingingo ziranga umuntu afise indangagaciro. Ikintu wokwibuka nuko kwiyubaha ni intambwe ya mbere yo gutuma abandi bakubaha. Ariko ndindira gato, hari abantu bavuga ibintu vyo kwiyubaha, ariko iyo bageze ku ngingo zikomeye z'urukundo bagaca bahinduka. Mu gice gikurikira turaza kubona akarorero kavyerekana neza. Hari abakobwa babiri bose baja mu birori, umwe yambara ico abonye cose kubera ko yashaka abantu bamwitegereza, uwundi nawe yambara neza asukuye kandi akaba yiyubashe, atari ukugira ngo yerekane umubiri wiwe, ahubwo ari ukwerekana ko yiyubaha. Abakobwa babiri bose nuko basa neza, ariko uburyo biyerekana bwari butandukanye, kandi akenshi umuntu yiyubaha niwe aronka icizere c'abandi. Wibuke, kwiyubaha ntibipimirwa ku giciro c'impuzu wambaye, ahubwo kwiyubahwa bipimwa ku ngingo ufata hamwe n'uburyo witwara imbere y'abandi. Ariko nimba wakunze iki kiganiro nuko banza ukarayika iyi video kugira ishike ku bandi. Ariko ntugende kure, mu gice gikurikira turaza kubona ikimenyetso ca kabiri, kandi nico gituma abantu benshi bibesha mu rukundo. Reka tugende ku kimenyetso ca kabiri gishobora kukwereka yuko umukobwa ari isugi. Ikimenyetso ca kabiri ni igihe uwo mukobwa atihutira gukora imibonano mpuzabitsina. Reka nkubaze kino kibazo: mbega urukundo nyarwo gubakirwa ku kwihutira gukora imibonano mpuzabitsina, canke urukundo nyarwo gubakirwa ku kwizigirana hamwe no kubahana? Kimwe muri ibimenyetso bishobora kuranga umukobwa yifata neza nuko adahutira gukora imibonano mpuzabitsina. Ivyo ntibisigura yuko yanka urukundo, ahubwo bisigura yuko afata umwanya wo kumenya neza uwo bagiye gukundana, akabanza kumwizera hamwe no gufata ingingo abanje kuzirikana. Umuntu afata ingingo zikomeye adahubutse, akenshi yirinda ibintu bishobora kumutera kwicuza mu nyuma. Nico gituma afata umwanya wo kwiyumvira, agafata umwanya wo gupima ingaruka z'ivyo agiye gukora. Urukundo rwiza ntigubakira ku kwihuta, urukundo rwiza rwubakira ku kubahana, ku kwizerana no gufata ingingo zo mu bwenge. Ariko ndindira gato, mu gice gikurikira turaza kubona akarorero kerekana ingene umuntu ashobora kwanka igitutu akaguma yubaha ingingo yafashe.
Reka dufate akarorero, hari umusore yakundana n'umukobwa, hashize iminsi mikeya gusa yaca atangura kumushirako igitutu akamusaba yuko bokora imibonano mpuzabitsina, ariko umukobwa nuko yamwishura ati ndagukunda ariko sinshaka gufata ingingo nihuse, reka tubanze twubakane ukwizerana. Ayo majambo yerekana iki? Ayo majambo yerekana yuko afata ingingo ziwe abanje kuzirikana aho gukurikira igitutu canke amarangamutima yako kanya. Arazi yuko urukundo rw'ukuri rudasaba kwihutira ibintu bikomeye, ahubwo rusaba ukwizerana, ukubahana hamwe no kwihangana. Ibuka iki kintu, umuntu agukunda vy'ukuri niyo kwigera ahutira gukora ico udashaka, kandi umuntu afata ingingo abanje kuzirikana akenshi niwe yirinda ukwicuza mu nyuma. Ariko ntugende kure, mu gice gikurikira turaza kubona ikimenyetso ca gatatu, kandi ni kimwe mu bintu bigaragarira mu buzima bwa misi yose. Ikimenyetso ca gatatu gishobora kukwereka yuko umukobwa ari isugi, ni mu gihe uwo mukobwa yitonda mu ngendo hamwe no mu majambo. Reka nkubaze kino kibazo, mbega umuntu ashobora kumenyekana kubera amajambo avuga, canke ashobora kumenyekana kubera hakunda guhora agenda? Ego, kuko uko umuntu avuga ntakunda kuba bivuga vyinshi ku ndangagaciro ziwe. Umukobwa yifata neza, akunda kwitonda mu majambo, ntavuga ibintu bisebanya, ntashobane n'umuntu ari we wese bahuye nawe, arazi ko ijambo rimwe gusa ribi rishobora gusambura icizere umuntu yari afise kuri we. No mu ngendo niko bimeze, arazi guhitamwo ahaja nabo bagendana, si uko yibona ahubwo no kubera akazi abo tugendana bashobora kugira ico bahindura ku buzima bwacu. Wibuka amajambo meza yubaka icizere, kandi ingendo nziza nazo nuko zirinda izina ryiza. Ariko ndindira gato, mu gice gikurikira turaza kubona akarorero kerekana ingene amahitamwo y'umuntu ashobora kumurinda ingaruka mbi ku buzima bwiwe. Reka dufate akarorero, abakobwa babiri baratumiwe mu birori, umwe aca yemera atagushidikanya ahagiye, ntazi abantu bazoba bahari, ntazi nico bazoba bagiye gukora. Ariko uwundi nuko yabanje kubaza ati mbega hano tuzoba tugiye ni hehe, mbega tuzoba turi bangahe, mbega hano tuzoba tugiye n'ahantu hatekanye. Amaze kubona yuko ahantu hadatekanye, nuko umuntu yahise afata ingingo yo kutajayo. Ariko si uko yanka abantu, kandi si nuko uwo mukobwa yibona, ahubwo nuko yashaka kwikingira hamwe no kubaha ingingo afata mu buzima bwiwe. Ikintu kwibuka nuko aho uja nabo mugendana bishobora kugira ico bihindura ku buzima bwawe. Nico gituma umuntu afise indangagaciro ziwe adahitamwo ibintu ahubutse. Ariko ntugende kure, mu gice gikurikira turaza kubona ikimenyetso ca kane, kandi ni kimwe mu bituma umuntu aguma ashikamye naho yohura n'igitutu c'abandi. Ikimenyetso ca kane gishobora kukwereka yuko umukobwa ari isugi, ni mu gihe uwo mukobwa yubaha indangagaciro ziwe. Reka nkubaze kino kibazo, mbega umuntu yaba afise indangagaciro ariko akazihindura igihe cose abonye inyungu canke igitutu? Kimwe mu bimenyetso bikomeye biranga umukobwa yifata neza, nuko ari uwo mukobwa yubaha indangagaciro ziwe, arazi ico yemera kandi arazi n'ico atemera, ntahindura amahitamwo yiwe kugira ngo ashimishe abandi. Hari igihe abantu bashobora kumubwira bati reka ubikore ntaco bitwaye, ariko nuko uwo mukobwa wewe nimba azi yuko binyuranye n'indangagaciro ziwe, ashobora kuvuga ngo oya, je ivyo sindabikora. Ibyo si ukwibona, ahubwo ni ukwiyubaha. Umuntu yubaha indangagaciro ziwe ntayoborwa n'igitutu c'abandi, ayoborwa ivyo yemera ko ari ivyo. Ariko ndindira gato, mu gice gikurikira turaza kubona akarorero kerekana ingene umuntu ashobora kuguma ashikamye naho abandi bose bamuhatira gukora ibinyuranye n'ivyo yemera.
Reka dufata akarorero, hari umukobwa yatumiwe mu birori, abagenzi we bose bashaka gukora ibintu atemera, bose bagerageza kumuhatiriza, baramubwira bati reka tubikore ntaco bitwaye, ariko we aca basubiza ati ndabubaha ariko je sinshobora kubikora. Aca afata ingingo yo gutaha, ariko muri abo bakobwa hari abamusetse, hari n'abamubwiye yuko yabiyemeyeko, ariko ntiyahinduye ingingo yafashe. Ariko mu nyuma yarishimye ko atakoze ico umutima wiwe utamwemerera. Ikintu wo kwibuka nuko umuntu yubaha indangagaciro ziwe nahindura amahitamwo kubera igitutu, ahubwo ahitamwo gukora ico yemera ko ari co ciza, niyo vyoba bitashimisha abandi bantu bose. Ariko ntugende kure, mu gice gikurikira turaza kubona ikimenyetso ca gatanu, kandi nico gitandukanya umuntu afata ingingo ku bwenge n'uwemera gukururwa n'igitutu c'urukundo. Reka rero tugenda naco kimenyetso ca gatanu gishobora kukwereka yuko umukobwa ari isugi, ni mu gihe uwo mukobwa atemera igitutu c'urukundo. Reka nkubaze kino kibazo, mbega umuntu agukunda vy'ukuri yo kugobera gukora ikintu umutima wawe utemera? Kimwe mu bimenyetso bikomeye biranga umukobwa yifata neza nuko atemera igitutu c'urukundo. Araze ko urukundo nyago kubakirwa ku kubahana, si uguhatirana, ahubwo ni ukwizigirana. Hari abasore uzosanga bavuga bati nimba unkunda utegerezwa kunyereka ko unkunda, ariko umukobwa afise indangagaciro ntaterwa ubwoba nayo majambo. Arazi ko urukundo rudapimirwa ku gitutu, ahubwo urukundo nyakuri rupimirwa ku kwizigirana, ku kubahana hamwe no kwihangana. Ikintu wo kwibuka nuko umuntu agukunda vy'ukuri yubaha ingingo zawe, ntaguhatira gukora ico udashaka. Ariko ndindira gato, mu gice gikurikira turaza kubona akarorero ingene umuntu ashobora kuvuga oya kandi akaguma yubashwe. Reka dufata akarorero, hari umusore yakundana n'umukobwa, umunsi umwe atatangura kumushira ku gitutu amubwira ati niba nk'ico ndagusavye birerekana ko utankunda. Ariko umukobwa afise indangagaciro aca mwishura ati urukundo rw'ukuri ntirukoresha igitutu, nimba unkunda urubaha ingingo nafashe. Aya majambo yerekanye yuko afise umutima ukomeye kandi azi ico ashaka mu buzima bwiwe. Ntiyemeye gutwarwa n'ubwoba bw'urukundo kugira ngo atakaze uwo akunda, ahubwo yahisemwo kubungabunga icubahiro ciwe n'ingingo ziwe. Ikintu wo kwibuka nuko umuntu akubaha, yubaha ingingo zawe, kandi umuntu agukunda vy'ukuri ntazoguhatira gukora ico utashaka. Iyo wemeye igitutu kugira ushimisha abandi, akenshi ushobora kwicuza mu nyuma yo gukora ivyo bintu. Ariko iyo ugumye ku ngingo zawe urinda agaciro kawe n'ahazoza hawe. None rero mu gice gikurikira turaza gusozera ikiganiro tuvuga icigwa nyamukuru dukwiye gusigarana. None rero uyu munsi twize ibimenyetso bitanu bishobora kukwereka yuko umukobwa ari isugi, ariko ndashaka ko usigarana iki nyigisho. Nta kimenyetso na kimwe muri ibimenyetso twabonye bitanu gishobora kukwemeza 100% ko umuntu ari isugi canke atari isugi. Ibyo nivyo twavuze, n'inyifato n'indangagaciro zishobora gufasha umuntu kuba ku buzima bushingiye ku kuyubaha no gufata ingingo nziza. Wubaka urukundo rushingiye ku kuri, ku kwizera no kubahana. Ibyo nivyo bituma urukundo ruramba. None wewe ni ikihe kimenyetso muri ibi bitanu ubona gifise akamaro kuruta ibindi? Andika inyishu yawe muri komanteri, nzohimbagwa no kuyisoma. Nimba ikiganiro cagufashije, ndagusavye ukore like, ukore sabone kuri ukuri ku mafaranga, kugira ngo ntuzoze uracikwa n'ibindi biganiro bikurikira. Hama je nako ndagushikiriza kino kiganiro, ni Ntirampeba Pascal.